je ikintu nobabwira ni ca kindi nyene ndabahamagarira gusenga, ndabahamagarira kwegera Imana, ndabahamagarira kudacika intege, kwongeza amasengesho muri twebwe, kuko amasengesho hariho abantu amasengesho ubu atari ikirenga, nukuri Mana surtout nk'abajene benshi tuyaga amasengesho muri bo si ikirenga. Rero jewe nohamagarira buri muntu wese gusenga, kwongeza amasengesho. Uwahora asenga rimwe asenge kabiri, uwahora asenga kabiri asenge gatatu, uwahora asenga gatatu asenge kane. Bonsoir, twamaze gushika hamwe n'umuinvite wacu Olive, turabona ibintu bimeze neza cane gose, ni umuinvite wacu tuba twiteze kuri uno munsi, reka ndamusabe aramutse mwebwe muko muradukurikirana. Bonsoir, meze neza, nagomba kubaramutsa ndabipfuriza umugoroba mwiza n'umusi wa Mungu mwiza no kurangiza weekend neza. Ok, merci beaucoup. Turibaza aho muri hose muherereye muko muradukurikirana ku mbuga ngurukana bumenyi iyo ariyo yose, turabahaye ikaze rero muri kino kiganiro cacu kuri uno munsi, tongera tubifuza na bonne weekend kuri mwese abakunzi bacu ba Action TV. Olive, jewe hari akantu nashaka kukubaza, muri gospel zawe, muri anga yawe uriko urakoreramwo ubu, nashaka umbwire canke utubwire twebwe n'abariko baragukurikirana ahantu justement ukorera, ahantu uriko urakorera ubu. Aho nkorera umurimo w'Imana cane mbajije neza, sisobanukiwe neza. Donc muri nani yiwawe miyo anga yiwawe aho usanzwe ukorera muri gospel zawe Eglise nkoreramo ni Guérison des âmes Carama, tuganye ngaho aho bita ku Bombo, niho nkorera muri Kata, niho nkorera umurimo w'Imana. Ok, merci beaucoup, twumvise ko akorera muri Eglise. Ok, hama muri gospel zawe washobora kuducishirizamwo gatonya tukumviriza twebwe n'abariko baradukurikirana? Ndashobora kubacishiriza ko gatoya, uyikenera araza kuyisanga kuri YouTube. Mimbawe n'uhoraho, mimbawe n'ibikorwa vyiwe, mimbawe n'urukundo akunda abari mw'isi, mimbawe n'uhoraho, mimbawe n'ibikorwa vyiwe, mimbawe n'urukundo akunda abari mw'isi. Ok, merci beaucoup, c'est une bonne chanson, imeze neza cane gose. Hama nashaka kubaza ino ndirimbo ku bantu baba bakeneye kuyumviriza, bakeneye kugira ama recherche, niyihe réseaux sociaux bashobora kuyitorerako kugira bayitore, woshobora kubaha izina ryayo? Iri kuri YouTube, izina ryayo ni Mpimbawe n'Uhoraho by Olive. Yes, ndibaza abakunzi ba AS Action turibaza mwamaze kumvira neza aho ushobora kuyironderera n'ukuntu yitwa na mweneyo byose biri clear. Hama Olive, ushobora kutubwira nombre y'indirimbo uba umaze gusohora, izimaze gusohoka? Ni zitatu, hariho iyo Mpimbawe n'iyindi iri muri studio imwe ivuga ngo
Yesu niwe gihome kinkingira, hamwe n'iyindi nayo sinazibabwira zose. kubera ko utozitubwira zose Oya. canke ushatse kudutera uburoho nyene. Nshatse kubatera uburoho, iyi yoyo ivuga kubw'ijambo ryiwe ndaruhuka, abanyirukako bagonga ipoto, kuko nishimikije ijambo ry'uwo mwami wanje Yesu, sinzomuheba. Yes, it's good. Mwamaze kumva iyi rero ebana inzozi arifunika kuko Iyo iracari muri iracari studio, muri studio n'iyindi ntabwo ntavuze, shaka okay. muzovyumve ari fire. ari fire. Okay, ne Olive, muri ino nani y'iwawe ino muri kino gikorwa ino projet yawe uba wayitanguye ryari, imaze igihe kingana gute waratanguye ino projet? Harahenze igihe kitari gitoya, kuva 2016 narabitanguye, ariko nyene uburyo murabizi namwe ko bigoye. Uburyo nibwo bwagiye bungora, niyo iri kuri YouTube ntibona, si video gusa, nayikoreye audio, ndayikorera cover. Urumva uburyo buragoye cyane ariko nk'abantu benshi basanzwe bakubona muri eglise hehe mu mihingo itandukanye, barashobora kwimagina ati none Olive ko twari tumumenyereye biruku nuko, ariko ubu tukabona asigaye ashininga mu gusohora indirimbo nyene, ibintu bisigaye bimeze neza cyane rwose. Bashobora kwiyumvira ati none nta muntu yoba afise wo mu diaspora ashobora kuba ariko aramurungikira utu diaspora. Dushaka rero uduhe umuco, tubwire ko harimo sponsor z'aba diaspora canke nyene ibintu bimeze neza cyane rwose. Oya, ni uburyo bw'iwanje, n'inzozi zibiri ziri muri studio, ndamaze gutanga amafaranga atari makeya, mbura makeya kugira ndazikure. Izo zitatu maze gukora zose nkoresha uburyo bw'iwanje, nta mu diaspora fise, nta mu manager fise, n'umuntu gusa nyene yoba akunda umurimo w'Imana nanje ankunda, yomfasha. Harya ngo iyo umuzigo wikoreye abantu bangahe urahahuka, niko bimeze. Numva yomfasha kugira ngo bikunde ndazikureyo, mbandanye n'izindi. Ni ukuri ntiyitinye, nta mu diaspora mfise, nta mu manager mfise, nkoresha uburyo bw'iwanje. Okay, merci beaucoup. Banywanyi muko muradukurikirana, mwamaze kumva yuko ata mu diaspora afise, bivuze yuko imiryango iruguruye. Imiryango iruguruye, yamaze kubaha ikaze, ntimuze mwitinye abashoboye kumushigikira muri kino gikorwa arimwo, ntimuze mwitinye, vraiment murahawe ikaze, na cyane cyane muri wa mutima w'urukundo, mu bumwe n'amahoro. Olive, jewe nkeneye kumenya eske nk'ubu hoza umuntu kanaka ntawe nzi nta n'uwo mvutse, umuntu kanaka akavuga ati je vraiment ibyo ndemeye kugushigikira muri projet zawe, muri plan zawe kurategura, ariko nkeneye umpe ikintu kimwe gusa, nkeneye umpe ikibanza muri wewe. Bamaze kutubwira na mu diaspora arimwo ntaki, uwo muntu uwo mwakira ukamuha ico kibanza canke bizogenda gute? Ikibanza yongera ndamuha ikibanza mu buhe buryo? Ushatse kuvuga iki? Okay, d'une manière dusanzwe tumenyereye nuko umuntu abenshi, umuntu yiyangajije kugufasha kugusapotinga muri projet zawe, nuko arimwo akeneye kuguprofita. Dusanzwe tubizi, ashobora kuza yisunze avuga ati jewe Olive ndamubona ni umuntu akeye, asa neza, ndibona ndi kumwe nawe vraiment numva ndi fier, noba mfise amahoro muri we, hagati yanje nawe turagomba kuzoshika ku kintu kanaka. Ndibaza wantahuye. Oya, gusa uwoza aje kumprofita
akambwira ko akeneye kumfasha ariko aje kumprofita nk'uko bivuze oya vraiment uwo muntu ntago nomwakira uwo Imana inamutembereze Imana imutembereze ntitukanahore nawe ariko gusa senga saba Imana inzanire umuntu w'ukuri akunda umurimo w'Imana yumva basi nanje yomfasha mu ngabire yanje kugira ingabire yanje itere ije imbere kugira basi anzamure amfate ukuboko uwo ni we sengera ataza azanywe n'izindi nyungu ziwe kuri jewe urumva uwundi nawe yoba aje azanywe n'izindi nyungu uwo vraiment Imana imutembereze aho kuwo yoba aje no kuzimya tala yanje ariko ngomba nyene wa muntu nyene aje azanywe n'Imana ari Imana imundungikiye kugira afate ukuboko ashigikire kugira ingabire yanje izamuke itere imbere uwo niwe ndiko ndasengera Imana nk'uwo Imana imunzaniye ubwo ariko wo kuza nawe kumprofita Imana indinde ntitunagahure imutembereze nk'abahungu b'ivyigenze mwavyumvise ukaba utarungitswe n'Imana igutembereza ikwigize kure y'ubuzima bwiwe. So Olive ndashaka kubaza ikindi kibazo muri kuno guhimbaza kwawe canke se muri no projet y'uwawe yo gusohora indirimbo ni ikihe kintu nyamukuru woba warisunze kugira ngo ufate uno mwanzuro wo kuja muri gospel ko turazi hari amaprojet atandukanye abantu benshi bashoboye kuja mu bintu bitandukanye wayi utashoboye kuja muri hoteleri mu bindi bitandukanye ariko ugaprefera kuja mu kuririmba muri make jewe kwico nocisha urugo basi jewe kuva ndi umwana mutoya nakuze ndirimba natanguye kuyobora korale ya Sunday School ndi umwana muto ku bisanzwe navyisanzemo nakuze ndirimba muri korale y'abakuze na korale Sunday School ndayiyoboye basi narabikunda ni ibintu vyari biri muri jewe narabiviva nkora muri ubwo buryo ndabikunda numva narakunda kumviriza irya radio Ivyizigiro niyo yari haraho kera nkiri mutoya barakunda kuririmba indirimbo z'Imana nkayumviriza nkumviriza abaririmbyi nakunda kumviriza nyene abaririmbyi ba gospel nkumva nyene narahezagirwa vraiment ndi kwi radio razi rukuru twumviriza ka radio gato canke niko ndaraba televiziyo naraba indirimbo za gospel barya abaririmbyi nkumva nanje ndagize nyene ishaka nkavuga ati Mana nanje ndakeneye ejo kuba umuririmbyi adasanzwe aja nyene kuri TV abandi bakamuraba ariko aratanga ubutumwa mu ndirimbo nkumva nyene ndabikunda nkabaza bakuru banje ngo n'ivyo bintu babigira gute babigenza gute ati nanje ivyo bintu ndabishaka bakantwenga kubera narakana nyene nkavuga ati mugana nanje friend of ivyo bintu nzobishikako nzorondera ahantu basohora izo ndirimbo nanje nzoje mu bazonshiremo bakuru banje bakambwira ivyo wobakura hehe ko ari abantu bo mu gisagara b'Ibujumbura ruguru ntivyari bwashikeyo rero Imana irangirira ubuntu ngiye mu mwaka w'umunani canza kwigira Bujumbura je kwigira Bujumbura yangabire yanje ikirakomera ngeze ino eglise nakoreramo cambo muri de mukuru principal kandi sikuvuga ngo ni ibintu vya grave gusa nari mfise amavuta ngiye imbere kuri podium abantu badahezagirwa rero nangoye nyene ndi imbere nkabona nyene ishengero rirahezagirwa abantu barankunda ntangura kwiyumvira vya bindi nakunda kera ndi mutoya ko nanje notangura gusohora ntangura kuronka udufaranga duke duke nanguye kuronka udufaranga duke duke nkabika ndafise umusaza wanje w'umu musicien ndamubaza muri je nshaka gusohora nanje indirimbo vyogenda gute aca arambwira urazoza nzokujane ku mu DJ yaraho abikoreramo muzovugane
nca ndagenda yaranjana turavugana turapatana arambaza ufise indirimbo zingahe ndamubwira rero acaca turahana porogaramu arambaza ufise amafaranga angahe ndamubwira aca arambwira uzoze rero ukore uzozirondera amakemo bica bigenda uko rero nca ndagenda ndakora zitatu nza ndamuriha make make kugeza yaho imwe rero ndayikurayo ndayikorera cover bica bigenda uko ya ntego yanje nari nkeneye mba ndayishitse kuko mugabo urumva ndacari hasi rwose ndi mu ntango kubera imvo z'uburyo ariko nifuza ko nanje ingabire yanje yokura nkagera kure nkakora video nuko vyagenze. Wow, merci beaucoup, murakoze cyane rwose. Hama watubwiye ati waje kwigira ino mu gisagara uri w'icem umwaka w'umunani, wongera uratubwira ati niho watanguye kubika udufaranga duke duke, none ko tuzi abanyeshuri imifuko yacu iba itugoye cyane, ubwo buryo waburonse biciye kuki canke wariga ukongera ufise n'ibindi nyene bikwinjiriza ku ruhande? Oyaje mbere nkiri umunyeshuri novuga ko naronka amafaranga rwose cyane hari amakenga canke hari umuntu kanaka yaza araguha, ubu tuvyita ngo ni imicoro, yaza aragucorera yarakwitayeho mw'ico gihe, yaguha keya na cane cane ko hariho wari ukimanuka yavuga ati urya muntu je reka ndamwiteho hama ibintu bigende neza? Oya, gusa iyo ufise ingabire rimwe na rimwe ingabire yawe iragutungisha kandi rimwe na rimwe ingabire yawe iratuma abantu bagukunda. Jewe nakubwiye ko nari umurideri principal, jewe misi yose ngiye kuri eglise namenya ko nduga kuri podium nisengeye, sinaduga kuri podium ntisengeye. Urumva narasenga amasengesho nisabira amavuta nisabira inkomezi, na cane cane ko nkiri hasi, sikuvuga ngo mfise ijwi rya grave mwaryumvise wapi, gusa mfise amavuta. Kenshi ngira nduge kuri podium narisengera nisabira imbaraga n'ubushobozi, nisabira amavuta yo guhimbaza mu nkomezi no kuri no mu mwemu. Ngeze kuri podium nararirimba, ndirivye ngira abantu narabahezagira ishengero nararihezagira nanje ubwanje nkumva ko mpezagiwe, nisanga nyene abantu baje kumpezagira amafaranga ndi imbere ndiko ndaririmba, canke mvuye nk'imbere kuri podium kirti iheze nkabona nk'umuntu arandondeye akambwira mana we ndagukunda wampezagiye urampezagira, ati misi yose ndagerageza inze gusenga hakiri kare sincegwe kugira nsange korale ya louange ya adoration mutarava imbere. Ati nukuri uravuga amajambo, hariho ukuntu jewe iyo ndiko ndarida nisanga nahagaritse nkashiramwo amajambo y'Imana y'ihumure, canke nkareba ikirere muri eglise ukuntu kimeze nkabanza nkacishamwo amajambo y'Imana y'ihumure, nyene abantu bagahezagirwa ya majambo ndiko ndavuga y'Imana agakora ku mitima y'abantu, canke bikaca bituma ngiye no kuririmba yamaze kugaruka, ubwenge bwiwe bwamaze kugaruka muri ico kibanza agahezagirwa, nanje nkahezagirwa. Hari igihe mvuga amajambo nyene y'Imana nanje akaba ariko arampezagira n'uri hariya akamuhezagira. Rero abantu bakankunda uko, novuga ko ari amavuta y'Imana Imana iba yasize kuri jewe, ugasanga baraje kumpezagira, canke ugasanga dusohotse umuntu araje kumpobera akambwira wampezagiye, akambwira ati tora uje kunyifana, canke nkiri kw'ishuri akambwira ati tora uzogura igitumbura kw'ishuri muri pause, nkisanga nyene yampaye nka 5,000 canke amafaranga nyene menshi ukuntu, ugaca usanga rero ndose amafaranga muri ubwo buryo. Naca nza rero ico gihe naca nza ndabika kubera amafaranga y'ico gihe yarafise agaciro, ibintu ntivyari bwagende cane, naca nza ndabika rero nca muri studio uko muri ubwo buryo. Maze guheza ishuri naho
burya iyo wiga hariho umuntu akwiyumvirako, umunyeshuri arakenera benshi baranyiyumvirako gose cyane muri eglise, baranyumvirako cyane bakampereza, ariko nyine maze guheza ishuri namwe muravyumva, nahezagirirwa ndi kuri podium n'abampereza ntibanyiyumvira ngo bampe ngende kurya igitumbura kw'ishuri muri pause, oya narabanje nyine ndashomera, ariko gusa Imana yarampezagiye kubera ingabire nawe afise, ntangura rero gukora indirimbo muri ubwo buryo, bica bigenda uko, niho nakura amahera, nta handi hantu nayakura. Okay, murakoze cyane kutubwira uko ibintu byagiye birakurikirana. So twumvise yuko nta kazi yari afise, ariko mu gihe yariko araririmba hari abantu bahezagirwa, hama nabo bakaza bakamuhezagira. Bivuze ko Imana yaba iri kumwe nawe, abantu bagafashwa no guhimbaza kwiwe mu gihe yaba ariko arahimbaza, hama bakaboneraho kugira kumuhizagira, nawe akabona kubika ati aya mafaranga ngo bayampezagije sinshobora kugenda kumwifana nk'uko babimbwiye, ariko reka ndayabike kugira ngo ashobore gushika ku mugambi wanje kanaka. So Olive, ni ikihe kintu do principale wovuga ati jewe nk'umuririmbyi, donc hariyo abaririmbyi benshi ba Kamikazi, bande ba Israel, ukavuga ati jewe ni muri make niyihe ntego wewe wifuza gushikaho muri kuno kuririmba kwawe, akavuga ati je vraiment ndakeneye gushika aha nana. Hari abaririmbyi benshi kumbura avuga ati je Kamikazi nkeneye kumukubita kudeta, Alvera Muhimbare je ndakeneye kumurenga, bivanye n'ukuntu wowe wiyumva na plan zawe. Oya, nta muririmbyi n'umwe nkeneye kuba nokubita ku ntoki, ahubwo jewe nifuza ko Imana nanje yokomeza kwagura ingabire yanje mu buryo bwo kuririmba, donc basi mbega basha numva ntukivuga gute, siniko ndumva ukuntu ndaciyumvamo. Je shaka ko Imana ingira umuririmbyi, sinkeneye kuba nka kanaka, no, kira muntu wese Imana yamuteguriye umugisha wiwe, kandi nta n'umwe nkeneye kuba nokubita ku ntoki, ariko jewe shaka ko Imana yogira umuririmbyi adasanzwe, ku buryo mpagaze kuri podium ndiko ndaririmba canke nk'ahandi hantu bantumiye, ndifuza. Urabona kera nkiri umwana nkikura, hariho ukuntu abaririmbyi bahagarara imbere kuri podium bariko bararirimba, ugasanga mw'ishengero abantu barize, abandi buziye mpwemu w'Imana, abandi bari mu ndimi, abandi bariko bararira, ariko sigaye ntabibona kenshi. Hariho n'ukuntu bariko baravuga n'ijambo ry'Imana, wasanga abantu bariko bararira buziye mpwemu w'Imana, ariko ubu sinkibibona. Jewe rero ndifuza ko Imana yonyagura mu ngabire yanje yo kuririmba, ku buryo mpagaze kuri podium ndiko ndaririmba, ya mpwemu w'Imana imwe ya kera nkiri muto, ndabona abaririmbyi bariko bararirimba, abantu barira buzura mpwemu w'Imana, abagwaye imyuka mibi ikabafata. Rero nshaka ko Imana izonshiramwo ndiko ndaririmba, abantu bazokuzura mpwemu w'Imana, abantu barire, abantu bahezagirwe, abagwaye ibisigo bibavemo n'ibimuga bimuguruke. Nyene ndavyifuza cane, murambwira Imana kuki kera nkiri muto, basi birakira umuntu wese afise kera hiwe, nkiri umwana twararirimba abantu bakarira, mpwemu w'Imana ikuzura, ugasanga abantu baratanguye kuvugishwa. Kuki ubu bitakiba? Nkavuga ati Imana ndagomba rero jewe ushiremo mpwemu wawe,
usukeko amavuta adasanzwe ndiko ndaririmba wa mwuka w'Imana wa kera ufata abantu ntihaguruka gusa ntanguye kuririmba abantu bavugishwe abagwayi bakire uwari afise nyene umutwaro umuremeye aveho yishuka nivyo nipfuza ku buryo n'indirimbo zanje nzoba ndiko ndasohora n'uwuzoba ariko arazikurikirana azobuhoke nivyo nipfuza jewe muri make nivyo. Wow. Ndumva uzotera imbere cane gose kazoza kawe ni keza cane gose na cane ko ivyo wifuza numva wifuza kugarura akaranga kahoze kari mu baririmbyi katakaye hari akanovera kanaka katakaye ubu wewe uvuga ati jewe nubwo biriya vyarenganye ati jewe ndisi yose ntegereza gukora uko nshoboye kose kugira ngo ngarukane icatakaye ku baririmbyi. N'Imana irabizi mu kintu sengera ndavuga ati Imana garukana mpemu w'Imana wa kera yarari mu bantu kuki uba abantu batacuzura mpemu w'Imana baririmbyi tori imbere vyagenze gute habaye iki kuki kera turi imbere turiko turaririmba usanga abantu buzura mwuka w'Imana wasanga abantu barimwo amashitani yabafata ugasanga abaprotokoli bariko baraterura bariko barajana ni ubu vyagiye he ndakunda no kubibaza umupasiteri araho tije vraiment bino bintu birambabaza none abaririmbyi nitukirimo mwemu w'Imana bimeze gute sinzi ari umupasiteri mwe nkunda kukibaza ico kintu akambwira ati nanje ivyo bintu birambabaza ndabona ko ibintu vyahindutse ati kera n'umukozi w'Imana yaragara kuri podium aravuga ijambo ugasanga abantu bariko bararira bariko baracura intimba bariko abarugiye mpemu w'Imana n'ubu vyagiye jewe rero ndabise kandi ndabifisemwo umutwaro vraiment ndabifisemwo umutwaro ndavuga ati Mana jewe ndisengera ku bwanje ugarukane rwa rukundo rwa kera rwo kukuririra rwo gucura intimba sinzi ahantu mva mw'ijambo ry'Imana murinde havuga ngo nimuhamagare abadamu n'abakobwa bazi kurira bazi kurira no kwinginga baririra Imana bingingira Imana ku kintu kanaka vyagiye hehe ndashaka ko bigaruka rero Vraiment navuga ati Imana yumva umutwaro wawe kandi uwishure n'ukuri n'ivyiyumviro vyiza cane gose buri muntu wese yumva nawe nyene ahimbawe n'ico ciyumviro cawe canke se n'uwo mutwaro wawe. None Olive ni ikihe kintu wumva wosabikanya canke wobwira abandi baririmbyi bariko bararirimba canke abandi bafise ingabire nk'iyo yiwayo yo kuririmba ko barazamuka muri kino gihe kugira ngo ako kanovera katakaye gashobore kugaragara n'ikihe kintu wobatumirira ko gukora? jewe ico nobatumirira kandi ndavyizeye ko bizokunda ico nobatumirira abarivyo bagenzi banje nuko twosenga tugasengera ico kintu kugira ngo kigarukeho ubwo buntu bwa kera ugarukeho ku buryo umuririmbyi ahagurutse agiye kuri podium abantu ko bobohoka je nobabwira ko boza tukabigira nk'umutwaro birakunda kandi ikindi naco nibaza kera hariho ukuntu abaririmbyi twafata umwanya muniniya w'amasengesho duhamagara ko abaririmbyi twogarukana amasengesho muri twebwe uretse ko ubu abaririmbyi bashobora kuja kuri podium batisengeye bakagenda kuri podium gusa batisengeye batabanje kwisengera bisabira imbabazi bisabira amavuta mu gakera jewe ncaruka ndahubwije ukuri samedi
twarafata umwanya w'amasengesho turiko turasengera kirte ya dimanche, two turisengera abaririmbyi, mana turasavye amavuta, mana turasavye inkomezi, turirukanya abadayimoni, tugasambuza ibitero vyose ku buryo satani atokwitambika imbere, tukisabira amavuta n'inkomezi, tugasengera indirimbo tugenda kuririmba, tugasengera abamisicien, tugafatanya n'umwanya wo gusenga. No mu gitondo twarazinduka tugafata nka 30 minutes yo gusenga. Je rero nibaza ko ahubwo amasengesho ariyo yoba yaragabanutse mu baririmbyi, nico nibaza nyene mu bwenge bw'iwanje, nivyo ntekereza mbonye kera hariho difera y'ubu, kuko uko nabibona twasenga ubu siko tugisenga. Je nibaza ko twogira amasengesho menshi tukabisengera, tukabigira umutwaro, twagira tuje kuri podium tukabanza tugasenga. Nibaza ko no kuri ivyo bintu vyokunda, je nobahamagarira amasengesho kuko nta kidakunda, kandi je n'ubu ndavyizeye ko bizokunda, ko je ravye n'impamvu ndavyizeye ko bizokunda. Hari igitangaza Imana yakoze muri iyi minsi, kwanza ngira abantu bose barakizi umurundi wese ngira arakizi, nukuri ni igitangaza gikomeye cyane c'amabisi kubura igitoro. Ngira nta muntu n'umwe atabizi, ariko igitangaza Imana yakoze ngira twese turakibona. Pasiteri twaragenda gusenga, pasiteri wacu ndamukunda cyane, yarafata agahabwira eglise nimuhaguruke, nta cananiranye imbere y'Imana, pana kuguma muvuga mu Burundi vyabaye nabi. Iyo siyo solution, nimuhaguruke dusenge. Solution si kuvuga ngo mu Burundi vyabaye nabi, muvuga igihugu canyu nabi, ngo mu Burundi vyabaye nabi. Ibiki vyabaye nabi? Igihe cose hadutse ikibazo, fuka musenge, apana kuvuga. Akatubwira nk'uko, akatubwira haguruka, tugafata umwanya wo gusenga. Mana turasavye uzane igitoro, turasavye amabisi abantu basubira kwiyunguruza neza bitagoranye. Kenshi dimanche ntitwahora tuva muri eglise pasiteri atavuze dusengere igitoro, Imana izane igitoro, dusengere abaturongoye, umukuru w'igihugu wacu, ivyegera, iminsi yose yavuga tubasengere, kuko igihugu nicaba impore natwe tuzoba impore. Tugasenga, tukagira umutwaro vraiment ko Imana yozana igitoro. None Imana ntiyishoye, nukuri ndizeye ko nico kizokunda. Jewe sinarinze muri ville, kugenda muri ville kuri sensa ndabibona nk'igitanga canke ngo ntahe nicaye, naho ndose n'ukuntu mpagarara navuga ati ariko ubu kuva jeudi ndagenda muri ville nkumva ngo bisigo yitonde, ngo mirango mana baraturondera, ukazumva turiko tubira mbega bino bintu biracabaho, bino bintu biracabaho. None si Imana ntiyishuye amasengesho. Umutwaro twari dufise muri eglise, nibaza ko n'ayandi ma eglise baba barawugize, mugabo twe pasiteri vraiment yari obligatoire, wari umutwaro wo gusengera igitoro. None wumva Imana itumvise amasengesho yacu. Pasiteri wacu ndamukunda, arafise iyerekwa vraiment. No musi nari navuze ko ntaha ndamubwiye ati pasiteri, Imana yarakoze kugukoresha ukaba igikoresho c'Imana, ukatubwira dusenge, twari twabigize nk'umutwaro. Imana rero yishuye amasengesho, ubu muri ville barakoka mirongo rompwe. Nukuri muvugisha ukuri, ivyo bintu ntimwabiheruka kera cane vraiment. None Imana wumva itishuye amasengesho twasenze. Burya rero hari igihe usenga wibaza ngo Imana ntiriko irakumva, kumbe Imana iriko irakumva. Imana yishura yihoreye, yitekaniye. Rero kurya Imana yatwishuye tukaronka igitoro, ubu twiyunguruza biroroshe. N'uwo mutwaro ndazi ko Imana izobikora. Kakabondera ka kera turiko turaririmba, abantu bahezagirwa, amasengesho menshi muri twebwe, ndizera ko bizokunda. Nta cananira Imana.
Yego ndibaza mwese mwabyumvise umuvito wacu Olive aje kudutera intege cyane rwose atwankoraja naje ndimwo mubo yankorajije naje ndimwo kuko nivyo vraiment birakenewe yuko hagaruka kuba akanovera kahozeho ko tugarukana ikintu cari caratakaye kikongera kandi kikagaruka ko ni ibintu usanga biryoshe kuko ugerageje kuraba ama eglise atandukanye hari abantu benshi barabohoka cane canke bakishurirwa canke bagakirira muri urya mwanya wo guhimbaza no gutazira rero twese duhamagariwe gusenga tubigire umutwaro kandi n'Imana twumvise kurya twabonye igitangaza c'intuzenya c'ibitoro Imana ikaba yishuye ndibaza buri umwe wese yarafise umutwaro vraiment w'igitoro kugenda muri ville n'amaguru kandi wari ufise amahera yo kuriha n'icari ikintu coroshe vraiment rero tongere duhaguruke dukorere hamwe twese turi kumwe twese birashoboka kandi nta cananiye Imana. Olive ni ke kintu canke se nshimire abariko baradukurikirana kuri no mbuga ngurukanabumenyi kuri no Action Studio ni ke kintu bobabwira? Je ikintu nobabwira ni ca kindi nyene ndabahamagarira gusenga, ndabahamagarira kwegera Imana, ndabahamagarira kudacika intege, kwongeza amasengesho muri twebwe kuko amasengesho hariho abantu amasengesho ubu atari ikirenga ni ukuri mane surtout nk'abajene benshi tuyaga amasengesho muri bo si ikirenga rero jewe nohamagarira buri muntu wese gusenga kwongeza amasengesho uwahora asenga rimwe asenge kabiri uwahora asenga kabiri asenge gatatu uwahora asenga gatatu asenge kane uwahora asenga donc uko nyene twongeze amasengesho muri twebwe niwasenga uzobona Imana ikugirira neza niwasenga uzobona Imana ikwishura ushobora kubona umengo vyanse canke uriko urasenga ntiwumvigwa ukaca ucika intege ahubwo ukaca ukata no ntucike intege banda usenge Imana nta kabuza iyo dusenga iratwumva iduteza amatwi none yobora gute kutugirira neza turi abana bayo je nobabwira ko abantu bokwongeza amasengesho abaririmbye cane cane namwebwe bagenzi banje twongeze amasengesho muri twebwe ku buryo tugiye kuri podium tuzoririmba ibimuga bimuguruke nta cananiranye imbere y'Imana abagwayi bakire abantu buzure mwemu w'Imana uwaje arushe umuhezagire abuhuke vyankiye hehe none mwibaza ko ari amasengesho makeya habaye kugabanukirwa rero dusubire twongeze amasengesho hama bizokunda bizogenda neza umuntu nawe hariho nk'umuntu agira ikigeragezo akavuga ati nukuri je kino kigeragezo kirandege agaca acika intege nombwira ati ahubwo ntimucike intege none sinabahaye akarorero ku gitoro niko karorero nabahaye ka bose nyene twese twabonye twarasenga pasiteri yaratubwira dusenge twasenga bigatera vyongera tugasenga ariko pasiteri ntiyacika intege ntiyareka kutubwira ati muhaguruke dusenge igitoro kiboneke dusengere igihugu igitoro kigende neza akatubwira ati ibintu vyose bigiye kuzimbuka par exemple nk'ibitunguru muratsi ngene vyari bizimvye mugabo ubu ikiro c'igitunguru si 1700 hari umuntu yari avyiteze Imana rero irashoboye byose n'ibindi byose byoba bizimvye nizeye neza ntakekeranya ko bizogira bizopunguka kuko Imana irashoboye Imana twasenze Imana yumva kandi n'Imana ishoboye vyose je ndavye ngiye nko kuri eglise ku moto ndariha 5000 kugenda gutaha 5000 urumva 10000 harageze yaho mvuga mano ibi bintu ni biki
ntangura kuza ndafata ikinga, mfashe ikinga kugenda nariha 2000 kugaruka urumva n'abantu b'ikinga bari bihagaze, ariko uno munsi nagiye n'imoto narishe 2000 ntaha kuri 2000. none wumva ico atari igitangaza Imana yakoze. yego Imana yatugiriye rero igitangaza bimwe bidasanzwe. Dusenge ntimucike intege, ntihazogire ikigeragezo na kimwe muzohura naco kiguca intege gituma udasenga. Udasenze hoho satani azoba akwifatiye, mugabo uzosenge wizeye nta kabuza Imana itazokwishura. Nk'ubu mu Burundi turi mu nyinshi, ya masengesho twasenze Imana yayishura. Rero nobahamagarira gusenga Imana nta bindi, no kudacika intege, no gukomera, no kwizera Imana yawe ko ishoboye byose atakinanira. Imana ivuga ngo niwayifata nk'inyantegenke nayo ije kukwishura izoza nk'inyantegenke, mugabo niwayifata nk'inyembaraga ndugu yangu izokwishura nk'inyembaraga. Imana rero yacu dusenga ni inyembaraga, uzoyifate ko ari Imana ishoboye byose, nta kintu na kimwe cayinaniye. Hari indirimbo Shaften wacu yakunda kuturirimbira ngo ntukabwire Imana yawe ubunini bw'ikibazo, ahubwo bwira ikibazo ubunini bw'Imana yawe, bizagufasha kuko Imana si umuntu winanirwa ikibazo, ahubwo menya yuko Imana yawe iruta ibibazo, bizagufasha. Sinzi ko mwakumvise neza, iyo ndirimbo irakunda kumpeza gisa, ndayikunda cyane. ngo ntukabwire Imana yawe ubunini bw'ikibazo, ahubwo bwira ikibazo ubunini bw'Imana yawe, bizagufasha kuko Imana si umuntu winanirwa ikibazo, ahubwo bwira ikibazo ubunini bw'Imana yawe, bizagufasha. Sinzi ko amajambo ari muri iyo ndirimbo ko mwayumvise, ngo ntukabwire Imana yawe ubunini bw'ikibazo. Ico kibazo cawe gisuzugure, ubwire Imana yawe, kuko Imana yawe irakomeye, irashoboye. Ubwire ico kibazo ubunini bw'Imana yawe, ubwire ico kibazo wakibazowe. Nubwo wigira Goliyati, fise Imana ishoboye vyose, wewe ntaco ungira. Imana yonyene ibibona ukwizera wagize, kuki itakugirira neza. Nuko rero Imana ibahezagire. Jewe novuga ko umuti wo gutsinda ikigeragezo ko ari ugusuzugura ikigeragezo. murakoze cyane rwose kutwongera ubumenyi. Turashimiye cyane abariko baradukurikirana, abariko baradukurikirana bose turabashimiye cyane. Twari kumwe n'umwevite wacu Olive, akaba aririmba gospel. Nanje twari kumwe ni Kevin, inyuma ya kamera tukaba twari kumwe na The Most. Turabahaye rero kazina karibu kuri Action Studio, mbandanye cyane mukurikirana. Tongera tubibutsa kugira kuri page yacu j'aime na comment na subscribe, kugira ngo tubitabira cyane uko kuri commentaire mutoyirengagiza cyane rwose, kuko turakeneye kumva namwe ibyumviro byanyu biva muri mwebwe, natwebwe turabikeneye cyane. Tongera tubashimira cyane mwese muriko muradukurikirana, naho ubutaha.